nk'uko ubushikiranganji twari twateye akamo abenegihugu kugira bashobore kwitaba isekeza ryatanguye kuri uwa mbere igenekerezo rya gatandatu rizokwira mu gihugu cyose, ariko ryatangujwe ngaha mu gisagara ca Bujumbura, aho hashyizweho ibibanza bitatu twisunze ko amakomine agize igisagara ca Bujumbura ari 3 mu ntumbero yo kwegereza abenegihugu. Ako kamo rero karitabiriwe cyane kurusha mbere nuko twari tuvyiteze, kuko twari twihaye intumbero ko dushobora gupima abashika 250 ku munsi, ariko turavye umunsi wa mbere n'uwa kabiri ivyo bitigiri birarenga cyane, bikaba vyigwijije kabiri ndetse n'akarenga. Ku munsi wa mbere rero abitabiriye ico gikorwa bose hamwe bashika 640, bakaba ku kibuga citiriwe TES Kamenge hitavye abanyagihugu bashika 277. Hanyuma mu kigo Hotel Susedini tukaba twakiriye 183 bashoboye kugirirwa ibipimo. Hanyuma ku kibuga c'umupira ca Paroisse Kanyosha naho hakaba hitavye abashika 180. Aho rero hakaba hari ku munsi wa mbere. Ku munsi w'ejo wa kabiri naho twakiriye abashika 593. Tukasanga kuri TES Kamenge n'ubu niho hari benshi cyane, kanatsinda birumvikana n'amazone agize komine Ntahangwa ni menshi cyane, hakaba hapimwe abashika 251. Hanyuma mu nyubako za Hotel Susedini naho bakaba bashika 181. Hanyuma mu Kanyosha nako kibuga ca Paroisse hakaba hajabo muri komine Muha hakaba hitavye 161. Bose hamwe nk'uko ndabivuze na 593. Nk'uko rero mu nteguro twabitunganije, iyo ibipimo bikozwe ku munsi, kuri uyo munsi, ku munsi ukurikira niho inyishu ziheza zikaboneka. Ubu rero inyishu zo ku munsi wa mbere turazifise, ni ukuvuga ku igenekerezo rya gatandatu. Inyishu z'ejo haheze ku igenekerezo ry'indwi nazo nyene ziraza kuboneka. Aya masaha ntiturabironka ariko biraza kuboneka. Tubamenyesheje rero ku bijanye n'ibiharuro byo ku igenekerezo rya gatandatu umunsi wa mbere w'ico gikorwa, twasanze kuri abo 640 bamaze gupimwa, twasanze harimo abashika 28 banduye iyo migera ya coronavirus. Muri abo tugasanga 15 bari muri bamwe 277 bapimiwe ku kibuga cy'umupira w'amaguru cyo kuri TES Kamenge. Tugasanga babiri muri bamwe 183 bapimiwe mu kigo cy'inyubako yi Hotel Susedini. Hanyuma mu 180 nabo bapimiwe ku kibuga cy'umupira w'amaguru ca Paroisse mu Kanyosha, twasanze handuye 11, bakaba bose hamwe ari 28. Iruhande yaho gusa twamenyesha ko hariho n'abandi bashika 30 munsi wa mbere bari bapimwe, ariko bobo batari muri ivyo bigo bitatu, bari bituye ibitaro bitandukanye byaba ivya leta cyangwa by'abigenga byo ngaho Bujumbura, ariko muri abo hari 30 nta numwe twasanze afise uwo mugera. Bose hamwe rero twongeye ko nabo bari 670. Nivyo biharuro dufise, niwo muco twotanga, kandi tukabona ko nuno munsi ugira gatatu naho nyene abanyagihugu babandanya bitabira ako kamo ko kuja